buraririmba akongera cyane muri televiziyo aho abakurikira kuri televiziyo babanga mu gisagara ca Bujumbura dukurikira kuri 132 abadukurikira hagati mu gihugu eka no kwisi yose baciye kuri Star Times yewe ni amajana 790 igandi Burundi buraririmba n'igandi kuvuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi kenshi tuba dufise umutumire ashobora kuba ari umuririmbyi canke uwo wese ajejwe iterambere ry'umuziki ariko dutumira ntabaje kwihango yagize canke avuga ivyo yakoze ivyo ariko akora cinga ivyo arutakora oya aza yateguye umutwe w'ijambo ico bita theme agashobora kuyinuganza akatukava mu mavahe tuja mu majahe no kuvuga ko agira ico bita introduction akagira development hanyuma tukagira conclusion maze tukagira ico dukuyemwo mu mpera kino kiganiro kugira ngo abazo bagikurikiye arabajeje iterambere ry'umuziki w'u Burundi muri rusange canke abo barimvye abacuraranzi biraba cane imbere y'abandi bagira inyigisho bakuyemwo maze ivyo umuntu aba yarabayemwo bishobore kubafasha kuguruka mu mutwe twese tugenda dufatanya amaboko dushika kuri iryo terambere twese turota iganiro y'Uburundi buraririmba cuno munsi tuza kuganira kuco bita professionalisme tufise umuririmbyi umucuraranzi kandi yizi byinshi bitandukanye abantu mu bintu byinshi gose vyerekana iyo professionalisme yiwe benshi gose muramunzi akaba yitwa Yves Kami turamuhaye ikaze Yves Kami muri studio za radio television Isanganiro. Murakoze Christian Sage. Namahoro. Ego namahoro cyane. Radio bavuze professionalisme wewe atari ibintu by'iblague uri umuntu aca tahura ubwo nyene kuko kuyinjiramo waramaze kuyinjiramo tudatevye nk'ubu turazi ko warize amashuri ya kaminuza kandi uriga n'ivyerekeye ibishaka gususa n'umuziki waragize droit iyo droit urandika n'igitabo kuvyerekeye droit d'auteur droit d'auteur nayo ibintu mvabwenge n'umuziki urimo ego nico gituma dushaka gukoresha ubwo bwenge wagize imana gaca mu ishuri kabibamo hari ikintu kenshi twama duhera mu makuru bita definition professionalisme bakubwiye definition uvuga gute? Professionalisme ngerageje kubivuga mu Kirundi nkuko tuvyumva nubwo bunyamwuga gukora ikintu uciyumvamo kandi ukakirangura uko cyategerezwa kumera ugashimisha abakwiteze ko ingaruka nziza y'ibikorwa bashaka kuri wewe. Nakuvuga tuvuze ati nk'akarorero umuririmbyi akoresha professionalism n'umuririmbyi ubwa mbere yubaha ivyo akora kandi akavyubahisha kugira ngo ashimishe abiteze uwo mwuga wiwe wo kuririmba. Hari ikintu dukunze kumva ngo umu amateur mu bintu amateur aba ari gihushanya cha professionnalisme none uko baza definise umu amateur wovuga umu amateur ni nk'ujya akora ikintu aba ariko arafyinata akabikora atantumbero ashaka gushikako ariko arayuba canke hariho ndibuka ijambo sogokuru yakunda gukoresha ngo guhumba reka guhumba ego rukuva yuko ariko arakora ibintu byo gufyinata taco biko birashikako ego dutera intambwe rero bace bakubwira udefinise canke udusigurire artiste professionnel mais artiste amateur mu Burundi mbega benshi ni bande abagwiriye n'abartiste professionnel canke artiste amateur? Reka dufate neza yuko twizere yuko abartiste benshi bamaze kwitahura babifata yuko ari umwuga ariko tumaze kubona neza yuko umartiste yafashe nk'umwuga oya tubanze tubaze wewe constat gutyo hani turinjira ibwina constat ni kuvuga yuko ibiriho biboneka yuko ubwinshi bw'abahinga babita abahinga mu Kirundi kinyarwanda bavangwa abahanzi mu kizungu n'abartiste bawo abenshi ubona ari amateur canke abenshi ubona ari artiste professionnel. Ngerageje kwishura ico kibazo mbona neza yuko ivyo babiboneka nimba twobona neza yuko ikibano gikunze kutwita yuko kenshi tutari abartiste baba professionnel ntivyo babiva cyane ku bartiste twoshobora gutahura neza yuko na environnement y'ubujya umuntu aba ariko arakoreramo no kuvuga
ikirere aba ariko arakoreramo gishobora gutuma kwerekana yuko umuntu yoba atari professionnel. Ariko reka nshoke nishura ndomako jewe aba artiste tuzinanye babaririmbyi bamaze kwitahura bafashe umwuga wo kuririmba ndabona nk'aba professionnel. Mugabo ntitwobuza neza kuvuga neza yuko hari haba ababirimwo badatahura ivyo barimo. Ndumva ko igihano kiba kiryoha cane. Ariko rero reka shoka nsigura ico navuze, burya ikirere umuntu aba ariko arakoramo kirashobora kubona kwerekana ati uwo muntu ari professionnel cyane ari professionnel. Dutanguye kuvuga ikirere turimo ngaha mu Burundi, twoshobora kuvuga yuko industry y'imyidagaduro yamaze gushinga himize. Twoshobora kubaza abantu bafise amahera yuko batahuye yuko umuziki ari gisata cyo gushira. Turaza kuvyinjiramwo, turaza kubaza ivyankenerwa kugira ngo iyo professionalisme dushaka tuyishikeko. Ahoye ico gusa twashaka ko tugenda unoze ku ntambwe. Ego ico cyumvishikirije nico gituma niko ndavuga ko igandika yava kiryoha. Ico cyumvira ushikirije nicyumvira gikomeye gose. Mutegere neza naco niya ntumbire ya kino kiganiro. Mumenye yuko Yves nabonye yuko yamugoye kuvuga yuko abaririmbyi cyangwa abacuraranzi bo muri iki gihugu ari aba amateur. Agira ati je ndemera ko ari professionnel. Mugabo baboneka nk'aba amateur kubera ikirere bakoreramo kitabaha byankenerwa kugira babe professionnel. Ni kuvuga uboneka nk'uri umu amateur, donc kukura yuba kubera ko icyo kirere kitaguha kwidagadura ngo ushobore gukora ivyo ukeneye nkuko vyukagenze. Bisigura ko hari ibindi bihugu bishobora kuba umurundi umuteretseyo ngaha bamusuzugiye agira hajya akaba ariko arakora ibidasanzwe. Naco gituma aha na telefone ariko arava ya Addis Abeba muri Ethiopia kubera ko abo muri Ethiopia bamaze kumumenya yuko atari umu amateur. Murakoze cyane. Musanze turiko turavuga nashatse gusigura turiko turavuga ikirere umuntu akoreramo kugira ngo umu artiste yubahwe mu kibano. Nuko ahakorera bo mubahiriza mu byo ariko arakora nk'abanyamafaranga bakabona neza yuko nkuko nama ndabivuga imyidagaduro ni gisata cyoshobora kuzana amahera asumba ayikawayi. Turaza kubigaruka ivyankire tuza kubikako mbwa imbere yaho kwera ko waje imbokoboko kandi umusirikare ajyama yambaye akavyo kayagavye. Tashaka banze twinjize muri mwuka wa muzika maze dushobore guhera rero twinjira ibwira mu kiganiro. Mbega nzohinduka igihe Imana yangeneye, igihe canje cyo gusayangana, igihe inyenyeri zo kwakakya, igihe canje cyo gukayangana, ubwoga yemwe bako cashitse, ubwoga yemwe sinzohinduka, nkibagira kahise kanje, mbega nzohinduka. Nzohinduka ngira umutima w'igikoko, nzohinduka ngira umutima w'inyamaswa, nzohinduka ngira umutima w'igitimbe. Oya, oya, yeah. Oya, 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 oya.
rero ni Yves Kami twinjize muri umwuga wa muzika nta kuntu umuntu yoza kuganira iby'umuziki n'iterambere yabyo atacishije ko mu gihe abishoboye. Yves, ikibazo rero ca mbere, professionnalisme comme artiste professionnel, umuhinga mu by'umuziki professionnel arangwa niki? Icambere umu artiste professionnel kimuranga no kubaha icyo akora, akubaha umwanya, kintu gikomeye cyane, akubaha n'amasezerano agiranira n'abamumwitura. Urumva hariho kwiyubaha, kubaha ibyo akora, hanyuma kubaha umwanya no kubaha amasezerano. Ego uhereye kuri icyo cambere washatse kuvuga iki? Tuvuze ati kwiyubaha no kwiyubahiriza. Ukwiyubaha, kwiyubahiriza no kumenya icari ni ibyo akora akabikorana umutima kandi akaba afise intumbero. Hama kubaha umwanya no kumenya neza yuko nimba mwavuganye umwanya ati iki kintu gikorwa uwo mwanya ubununu no kubahiriza umwanya. Kuko abarundi umenga isi turimo umenga turi ahantu aho umwanya dufise umwanya wa infini. Iyo ugiye hanze niho usanga naho wihenda umunota umwe gusa urashobora guhombya amamiliyoni n'ibiki, indege ikagusiga, train ikagusiga, canke amasezerano wari ufise bakayanira kubera tubahirije umuntu. Ikindi naco kubaha ico mwavuganye n'umuntu, burya ibyo byo dusanzwe tubifise mu karanga k'abarundi. Nibaza neza yuko kubahiriza ico umuntu mwavuganye nico kiranga umuntu. Ego uyu uvuze kwiyubaha no kubahiriza iby'abandi no kubaha umwanya, umuntu arabitahura ubwo nyene. Ariko umuntu avuze kubaha amasezerano n'amakontra, kandi ndazi neza ko kwishura arivyo wize, nivyo wa présence ko ni gitabo na présence ku bya droit d'auteur. Kandi wavuze droit d'auteur, ego haba hariho contrat ikuriya. Kenshi droit d'auteur iboneka ku makontra. Kwanza bazisigurire icyo ari cyo contrat kugira twumve aho bihuriye na droit d'auteur. Ubwa mbere na mbere hoho tuvuga neza yuko burya droit d'auteur iza atana contrat yabayeho, kubera droit d'auteur ivuka mu gihe habayeho kuvyara igikorwa. Iyo umuhinga yabyaye igikorwa ubwo nyene droit d'auteur ikimukingira. Ni uburenganzira umuntu agira kubera yabyaye igikorwa. Rero mugabo navyone mu makontra, najya amakontra de représentation umuntu agiranira, najya ma société de gestion collective nka OBD burya iyo wayihaye ngo yihaye uburenganzira bwo gukurikirana ibikorwa byawe abariho. Nuko rero inshuti bagenzi bakunzi bakiro kiganiro yari ko aratuganirira, ariko atubwira yuko hariho ikintu bita droit d'auteur, ni ibigukingira mu gihe wahaye uburenganzira kiya kigo cyo gukurikirana ivyo wawe. Aranavuga yuko uba wafise ico wavyaye, ni kuvuga nk'iyo ndirimbo ihari ni gikorwa uba wakoze. Ico gikorwa rero nico kivyara amasezerano, arico bita contrat hagati yawe n'aba organizer, tuvuge ni kuvuga nk'abategura ibiteramo. Siko abategura igiteramo n'abaririmbyi bahuriye kuri ayo masezerano yitwa contrat. Aho bavuga ati wowe dushaka uzogende uririmbe uteramisha abantu, uzobikora kuri no tariki gushika kuri no tariki, uzokora kuvuza isaha gushika izo saha, bikandikwa natwe tuzoca tuguhembuko. Kenshi niko bikunze kuba hagati umuririmbyi eka n'utegura ibiteramo. Twarakoze ibiganiro byinshi cyane bijanye dore gukora na DJ Pona, ariko atubwira ku byigene bategura ibiteramo, ingene bagirana amasezerano n'abaririmbyi, ibintu nk'ibyo. Twaraganiriye no kugira umuntu ashobore gutera intambwe bishaka gusa na professionalism na bidasa. Hari ibiganiro byinshi bisusa n'ibyo tuko turavuga ku vyerekeye professionalism. Turagarutse ku vyerekeye ayo masezerano hagati y'umuririmbyi hamwe n'uwategura ibiteramo. Hari ibyo babumvikanye. Urumva rero harashobora kugera igihe ayo masezerano ntakurikize uko yanditswe. Bica bigenda gute? Mu bisanzwe iyo amasezerano yamaze kuvuka, umwe wese abasinya kuri ayo masezerano, abo babiri canke barashobora no kuba na batatu, bategezwa kubahiriza umwe wese ivyo yiyemeje.
mu gihe haje turiko tuvuga professionnalisme mu gihe nk'umuririmbyi bamubarira ati wewe ico tugukeneye nuko uzoshika izisa uririmbe umwanya ungana gutya ubikore neza gutya nyene gushika kuri iki kiringo tuguhaye ivyo ukora turakeneye kuzokoresha amafoto yiwawe tuzokeneye ni ibintu biri vast turakeneye kuzokoresha ama video yiwawe ivyo vyose urabanza ukabisoma ukaraba neza yuko uvyemera mu gihe wasinye wavyemeye utegerezwa kuvyubahiriza mbega utavyubahirije cyo bwira gute utavyubahirije ubwa mbere hariho muri iyo contrat kenshi na kenshi usanga bitegekanya mu gihe ivyo bategekanya mu gihe hari umuntu atubahirije hari igihe mubanza kumvikana muri babiri amiable canke bigoranye bakitura ubutungane OBDA cha ubutungane nkagiyaje OBDA nibaza yuko iraraba cyane ibintu bijana na droit d'auteur sinibaza yuko yoja mu bintu vy'uko vy'aba organisateur mu gihe wayihaye ububasha bwo kugira amakontra gukurikirana amakontra yiwawe yo bikora mugabo kenshi na kenshi OBDA ahanini ikurikirana ba consommateur b'amaevre bishize ku giteramo birashitse hanyuma ntivyagenze harabaye impari umuririmbyi bacaje kwitwara he ubwa mbere nkuko nabivuze kontra burya ibiri clair irategekanya ingene mu gihe habayeho conflit igihe habaye impari amatati irategekanya ukuntu bigenda hari igihe mubanza kuvyumvikana amiable mukitura abagabo bibankiye muca muraba juridiction iri competent aha uraba aho iyo contrat yabaye sinye amategeko y'u Burundi ari clair nimba ari ngaha mu kazi uraba juridiction iri competent tribunal de résidence rega bitangurira kujya kubisanzwe amatata atari ivyo muzike kubera kenshi ibi byacu vy'ibikorwa byacu mvabwenge barakunda kubinegrija ukamenga umuntu yarenganije umenga ntiyo kwitwara ukamenga ntafise aho yitwara kubera ni ibibazo civil ego ibisanzwe ni nkabijya tumenyereye ni erega gitwa turi kubaza Yves nuko tuzi ko haje hari abari kwaradukurikira babaririmbyi b'abacuraranzi bataba babizi mugari wawe biyumvira ko ari ibintu byo gusina takomba ari cyane kenshi na kenshi haje hari abaririmbyi benshi barenganije bakandi bakinumira ugasanga bakabarenganya bagakoresha ibikorwa byabo cyangwa ugasanga babakoresheje ntibabahemba eko nashaka kucamenyere ko turi mu professionalisme wewe rero nawe uri professionnel watiriganye hari igihe bishitse ugasanga ntibubarije wa mwanya canke hari ikintu wakoze mu ikosa uca bigenda gute wewe waciye kubiri na professionalisme tuko turavuga je bishitse oya mvuga kuvyeri ku muri bari wese nico kimwe nawe nyene mu organisateur arakwitwarira ega nuko nyene ni contrat ni iri sinalagmatique no kuvuga ibice bibiri byose no kuvuga wewe wihenze utegerezwa kwishura ivyo wihenze Yves hari kibazo bakunze kuvuga muri kino kiganiro Burundi buraririmba ugasanga hari byo tutaratorera inyishu n'ukuri kandi n'aba organisateur babajije n'abandi bose ugasanga nk'ubu harageze bakavuga ati gitaramo kizotangura saa 11 gihere saa 4 ijoro usanga gitangura saa 2 saa 3 bagaca bavuga ati okay wowe uri umuririmbyi wateguye kuririmba iminota 40 hanyuma kubera ko umwanya wabajanye baca bakubwira ngo uririmbe indirimbo zibiri urazi cyo no hanura abantu bakora bategura ivyo biteramo mu gihe babona neza yuko umuririmbyi yabakoreye amakosa nayo bafise repertoire y'abantu benshi bashobora kuririmba utabaye ponctuel amasaha bavuganye bamuhaye acavamo akabandanya bishitse akaba ari utegura igitaramo yakoze iryo kosa mwe mwaje kare mwicaye mwarinde ko gitangura ntikibe hama wowe bari baguhaye umwanya w'indirimbo 10 bace bagwa zitatu mu gucunguza umwanya ibikorwa birashaka kubabaza muri ivyo ni kubera hamwe na twahereye mu kiganiro tuvuga ngo ikirere dukoreramo benshi babifata ngo umenga turi muri informel aho usanga na public yirenganije rega keshi abagwa mu mporero ni public baraza barashobora kuriha hama mu nyuma ntibabone na kimwe twabifasha umenga ni ibintu biri dans l'informel nta professionnalisme irimo
mu isanzu hajya hategerezwa kubaho na organe ya regulation ivuga ati ikurikirana ahandi ndazi ko ngaha aye muri iki gihugu dufise ico bita bureau yo muri ministère ya culture bita spectacle loisir yategerezwa umusanzu gukurikirana ati iyi spectacle yateguwe biriko bigenda gute hari ibintu biriko birubahirizwa byose bakabiraba ku muririmbyi w'umushiki ugasanga bari bamuteguriye ko agira indirimbo 10 hama kubera umwanya muto bamugiriye zitatu kubera amakosa yiwe kubera amakosa y'abategura aho bica bigenda gutaca ajaja kwitwara kwande canke ararindira gusubira franga bumvikanye akatumwa bigahera wewe kenshi mu bisanzwe burya ikintu kiza kitwononera burya umuririmbyi ashobora guhomba mu buryo bubiri ashobora guhomba d'abord basi ayo mahera bakayamuha kontra bakaexecuta bien bakayamuha mugasanga nta performance yatanze nziza hajya abahomvye bisumba amahera bamuhaye nico gituma rero hajya caja kwitwara nawe nashobora kuko urumva ico tuzi ntibamwubahirije kuko turazi yuko image reputation ico kintu kiragoye no gutahura reputation umenga bamuhaye amahera yiwe bamusatisfaire siko bimeze ariko reputation na image ni kindi kinini cyane acaja kwitwara muri ico gihe naho ngira bavyumvikana haramiya bamanyuma byanse handi nyene rimwe bita mugabo ifodra yuko abona neza yuko ademontra yuko hariho dommage yabaye kuri we ndazi yuko muri vya droit bakunze kuvuga ngo abus de confiance muraka kwizera hanyuma ugasanga wamugiriye ivyo mwumvikanye c'est pas ivyo amafaranga gusa naho nyene aritwara yego naho naritwara nuko nshuti bagenzi bakunzi b'ikiganiro Uburundi buraririmba murabona yuko tuko turiga ibintu byinshi cyane mwumvise ko Yves Kami teme ni kuvuga umutwe w'ijambo yadusigira ico professionnalisme aratubwira iyo professionnalisme iyo ariyo mu jambo rimwe yatubwira kuba no kubahiriza kugaci wawe hanyuma ukaca wubaha ivy'abandi na cyane cyane bihagaze kuvyerekeye amasezerano ico bita les contrats aratubwira ibirimwo kenshi ukunze ko ravuga bati uno mwanya uzokora ibi nibi kandi utegeza kubikora umuhinga mu vy'umuziki ari professionnel no kuvuga yuko ateza kuvyubahiriza atavyubahirije ntabakiri professionnel no kuvuga ko ashobora kwitwa umu amateur mwumvise yuko ikintu yashimangiye gose Yves Kami yuko hashobora kuba hari abantu bubaha bakubahiriza ibikorwa vyabo mugabo ugasanga ahakorera ico yise environnement ntibifata nkuko vyategezwa kugenda irabisuzugura mwumvise kandi yatubwiye ko umuntu ashobora kwitura ubutungane ivyo byose twama tubona bitagenda neza arabategura ibiteramo aro baririmbyi babisuzugura cyane ntibabikuko batezwa gukora amategeko arahari kugira ngo ashobore kubahana maze tumire nk'abatera intambwe iryo terambere turishike ko mukaye tuhava tumwazeriye twinjire ribwina turazindiza yuko tutashaka kubivuga byose ngo tubimare. Yves Kami numwe mu baririmbyi bakarorero kwishuri yaravyize aranavyandika ku gitabo kandi ndazi ko radio isanganiro gira kuri televiziyo ntavyo twari bwashike ku televiziyo ntibwaboneke ari mu bake b'abarundi bagize ubushakashatsi mu vyerekeye imiziki hari ivyo yise akame n'ibindi sinzi ko kibibandanya aba bitubwira haraguma kumuhinga mu vy'umuziki mu kugira ubushakashatsi navyo nyene ico byo bimaze kugira professionalisme ibandanye kuko turazi yuko abahinga mu bindi arabubatsi baguma bagira ubushakashatsi eka n'abandi bakora mu bindi bisata bitandukanye mugabo rero tumira amate asura fate iyo mbundi dacira umuriro yubaka imitima atubwira kandi kantu maze tuje tumubaza ikindi kibazo. Peace of mind in everything you do, share good vibration. Yeah, peace of mind in everything you do, share good vibration. Yeah, narakubabariye
narakubabariye nivyo vya bibi wankorera navyanditse ku musenyi muyaga ntiwazobigurura nayo vya vyiza navyanditse ku rutare imyaka n'imyaka izogenda izobisigaho vya bibi wankorera navyanditse ku musenyi muyaga ntiwazobigurura nayo vya vyiza navyanditse ku rutare imyaka n'imyaka izogenda izobisigaho erega inzigiro nza mwiza wanje erega inzigiro nza mwiza wanje yeah nivyo narakubabariye yeah nivyo peace of mind in everything you do share good vibration iyo n'amayayi Amayayi. mugabo ari sophistiqué kubera technique ndiko ndakoresha ni finger style Finger style. Ego. Abahinga mu vy'ubuvuzi baragira ubushakashatsi. Abahinga mu vy'ububatsi bakagira ubushakashatsi kugira ngo akazi kabo kabandanye kandi gatera imbere. Yves ari mu baririmbyi bake muri iki gihugu bagize ubushakashatsi. Wagize ubuhe? Ubushakashatsi nagize nashoboye gukora instrument ego igicurangisho gishobora kuvuza umuziki kirimo amanota yose akwiye wisa Kami akame wakoresha amaplastike ego kiba kimeze nk'umyironge kigira ukoresha uduti cyangwa harimo amazi urakubita icupa nini irito genda gushika n'amacupa arangana mu bisanzwe mugabo amazi niyategana amanivo y'amazi niyaca atuma hazana amason atandukanye dore mi fa sol la si n'amadiyeze yose biriko uretse ivyo twarabonye n'ubundi bushakashatsi ko warakuyemo n'indirimbo hariho indirimbo urutaro ego turashoboye no kubijana hanze muri Tanzania muri festival nibaze yuko hari muri 2018 abantu baratangaye aho bashobora kumva umuziki uri mu rusyo ego wagira yatangira guke ego amugacuririmba ego gira kakana twagira twakagira gute uracakibuka ndashibuka gira twumve iyo ndimba yatangagira guke hari ndimba yitwa iyengenge kandi kuri ritme Yengenge mukobwa uri mwiza yengenge zokujana iwacu i Burundi yengenge mukobwa uri mwiza yengenge I swear I always remember the day you said yes to me. Remember the day I said yes to you. Remember the day we said yes for love. Yengenge urutaro rwagira gucya akamaro k'ubushakashatsi bw'iterambere ry'umuziki nakahe musanzwe akamaro k'ubushakashatsi burya umunyabuhinga yategerezwa kuguma agerageza gukoresha ubwenge bwiwe birimo muri professionalism ego birimo kugira ngo uzane ibintu bishasha abantu bashobora gukunda kuko ico nabonye nuko burya iyo usohotse iki gihugu ibintu baba kwitezemo ni originalite yiwanyu uzanye ibitari tunereye uzanye urusyo ruwatari kubera iyo ugerageje kuraba abakera ibikorwa byose bakora babikora bariko bararirimba burya sije nazanye ivyo gukora bariko rasi kuririmba bariko rasi abakera bariko barasi bararirimba bariko barasekura bararirimba narigeze kubona kera tugeze kujana nabitwa ba Bravo kuri basse
hariho hitwa Arno yarasanze akora n'agashazi cool tugenda ahantu muri Bayimba Festival na naragiye muri Bayimba ndabona abasore baraho bashazi cool afashe ntuze isekuro ashizemo intete z'ibigori zimwe neza bizana sound nziza twagiye twikoreye isekuro avuga ata n'umuhini ntababahungu vraiment tugeze hariya ndamona bashizemo izo ntete hanyuma bashiraho utumikro inyuma zavuga ngo bizana sound nziza hari abantu rero bagiye yosone nyabaki yavuye kuri stage yeshaze ko yavuye kuri stage mbona ama television baza kumubaza ibibazo kuri abare ngo sekuru mudedizo na uri mieba mbona nzojya nuko utirero muri professionnalisme artiste zo urakreya kuko gukoporora just nibazo yuko hari ico biza bigira ariko ushoboye gukreya sinzi ko wabonye nejo bundi Yusundu aheruka gukora ikintu hariho rero kubera ari umugriyo ariko arasigura bya style yiwe nabibonye muri France 24 bajya n'abarangira bashika hajya kubera ko basanzwe yuko bakriye ibintu bajya bo hari twavuze environnement umuntu abakorera muri Afrique de l'Ouest tuvuga n'abana bakuze neza kubera hari ufise impano muri Afrique de l'Ouest barayibona Yves rero ati ubushakashatsi si mu bisata bindi bitari mu by'ururimbyi ati no kuririmba hamwe dani ico bita ubushakashatsi professionnalisme nituma umuririmbyi atumigwa Yves Kami umuririmbyi bake batumigwa kirerekana professionnalisme kwego hari abantu benshi ego nivyo muri kino gihe dusigaye tubona uyu mwaka 2023 abaye mwaka mwiza cyane na cyane ku baririmbyi b'abarundi hari amazimisi hari imyidogo myinshi ngo ntibasoka mugaza tora kiduma zungurutse Europe yose tuza dramataragiye Bface agenda kabiri hari muri Australia n'ubu hari amazimisi ari muri Australia yagiye za Dubai ho baguma bagenda bavuga uno mwaka n'umwaka wanezerewe cyane abantu barasohotse twashoboye kubona abaririmbyi benshi bagira amatourne twizere neza yuko mu myaka izaho bizabikomeye gusumba ego tuvyizere dusa n'abari ko baratera intambwe dutera imbere reka tuganire muri kino gihe twarabonye amaprojet hari za Pasaka hari n'izindi consortium n'ibiki habaye ukuntu mu bisata bitandukanye mwumvise no mu ntango za kino kiganiro Burundi buraririmba turanavuga yuko umuziki w'u Burundi atarabaririmbyi canke abacuranzi gusa hari aba promoter aba organizer hari twiga bamisha makuru culturelle hariho n'izindi aba stage manager aba MC iki nibyo twatwo tuvuga bya industry terezo kujaho ubona industry musicale mu Burundi uravye ayo ma projet yaramaze imisi ubona yuko ari professionnaliza canke sivyo canke uyora gute dufate kubera ayo ma projet ahanini intumbero kwari mbe bayita capacity building yo yarafise intumbero yo kuduhugura mugabo mbe yarahagaze Pasaka canke dobandanya ishobora kubandanya sindabizi mugabo iconzi coco nakaroro mfashe mukazi ko nyene neza yuko impact nini yategerezwa kuzana ikihinduye muri structure ya industry y'u Burundi bon bamaze igihe mbona bariko barabaza baronse inyungu ico bita aba beneficiaire bagafata aba manager bagafata aba artiste abaronse ubwo buryo bwo ico bita bourse de mobilité bagatemwanya ico bakuyemo bagatanga bagashinga intahe ivyo bakuyemo ngira bazogira nk'igitabo bavuga bati intambwe yarabonetse ko biragoye kubibona mu mwanya mutoya mugabo je ico nzi hari abantu baciye bahindura ibintu bimwe mu organiza aba manager nabo nyene baragira ama structure bariga ibintu ego sinzi nkawe yega ari we umutumire kukurambaza nanje ngira nakubaza ubibonye hari impact ubona je nabonye umisanzo ni capacity building niho ahanini buryo bwose kuko yari projet y'amafaranga manini cyane ateye nubwo reka twizere neza yuko ko bagiye
bagiye ngaho barahindura d'abord mindset y'abahinga bahindura mindset bashireho structure twizere yuko muri kazoza nkawe ubona ubiravye urabona yuko hari vyari bikwiye ko bibandanya ca bihagarara canke vyari bikwiye yuko baraba ko hari cavuyemwo n'iki cari gikwiye kugira ngo ico kintu bifuje gishikweko. Ndi nifuza yuko vyobandanya mugabo bigashikira benshi, vyari bikwiye yuko bibandanya bigashikira benshi, no kuvuga aba beneficiaire ama structure yose agashikirwa hakabaho igihindutse kuko imba hashobora kuza nk'umuntu avuye hanze aje kuduhugura ariko ugerageje kuraba ngaha mu Burundi harabuze abantu bohugura. Wovuga uti vyari binakwiye yuko bamwe mu babishoboye kubera barafise ubushobozi bwo kubikora dufate nk'ubu nk'ubu ntihaguma ari abanyamahanga. Yego hari abantu benshi b'incabwenge bashobora guhugura kandi bashobora kugira ico bahinduye basanga nk'ubwo buryo bwoshobora gufasha nabo nyene. Yego Consommons local. Look, twagize ibadi gitari charge. Tuba tukwikorako. Okay. Bajyama bambaye bakavyuka bagavye abona baririmbyi. Samandari wa mandaranga Samandari niyanganira karenganyo atinga ngenda ngarura kenga umwami atinga ngenda ngarura kenga umwami guya Samandari aragiye akanaga Yves inginga umwami kandashimitse umuhakarari bwami umwami aremerwa aragondoswa umuhakarari bwami imisi iragenda iyindi irahita Samandari aba ibwami. One day Samandari ateka inyabuto ashize ku ziko yitabisha ubusa ati saga 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 ndajumbarire Hare akajambo umuntu wese n'umwere mugica kitaramagira umuntu wese n'umwere mugica kitaramagira. Nk'ivyo uronse umwanya kuri stage ugasigura iyo ndirimbo kenshi abazungu bazi ko nibo bazanye le droit et les lois. Nivyo bibaza mugabo nko babwiye uti ariko longtemps imbere ko hariho Samandari le droit yari yabaze kwihashira yari hari kabisa. Imbe nk'umwami yambwiye ati umuntu wese n'umwere presumption d'innocence ngaha mu Burundi yari ihari. Samandari yarazi yuko neza imbere yuko uhana umuntu utegerezwa kubanza kumwumviriza kubera kera yabona abantu barenganywa arabona ati ibintu sivyo kabisa. Cyo gituma haje n'abashinga ashagenda ibwami aramudendereza umwami ngo yari imboga kumbe cyo wabari turenga vraiment akajya turenga twakwa kumwa bibara niho haciye havuka abashinga ntahe hajya burya institution y'abashinga ntahe yavutse kubera Samandari kubera yarasabye umwami ati koranya abagabo rero ndakoreka ibintu bitagenda neza banza wumviriza abantu imbere yuko umwami nawe acarumva aramwumvira avuga ati ni byiza reka dushireho abashinga ntahe. Nyibutse igihe twagera rero mu gishora ahantu bita irebe ukabandanya haba hariho imanza zimwe zananiranye gushika zishika ibwami bayatweretse ahantu umwami
yicara kumviriza batamubona hanyuma yumviriza batamubona urumva ingene vyagenda imbere yuko urubanza rushikira umwami barabanza kumera nk'abariko baragumviriza hari ku kirimba mugabo umwami akaba ari ahantu yinyigeje ariko arumviriza vyose kugira agire losanse abanze yumva iyo biva niyo bija agire image y'ingene biko birategurwa ingene imeze hanyuma batubwiye yuko wihenze ibyo bavuze ubwa mbere umaze gushika imbere ugahindura baba wambaye ibara ego dusubire tubutse arakurikira radio na televiziyo isanga tukiganira ubundi buraririmba aho tuko turavuga ku vyerekeye professionnalisme twize ibintu byinshi cyane mumvise yuko umu artiste professionnel ategerezwa kurangwa n'ibintu bitandukanye na cyane cyane kuyubaha no kuyubahiriza no kubahiriza abandi kandi atabikoze ubwo yaba yavyumvira ubwa mbere biheza bikamukora agashobora no kushigwa imbere y'urubanza ikindi naco mumvise ko arangwa no kugira ubushakashatsi kugira ngo ashobore gutera imbere eka mumvise ko ni byinshi yatuganiriye mu byo twababwiye yuko Yves Kami amaze gushwara amakungu akashobora gutumirwa kenshi go gutumirwa rimwe bibaho mugabo gutumirwa kabiri gatatu nuko hari kintu uba ujanye kiri professionnel ego dora tubona habaye amapel nukuvuga bagahamagaza akakujya umuntu haba amatangazo kuvuga ati hari ahige hakujya hariho igiteramo canke hariho isabukuru iyo uri umuririmvyi cyangwa umucuraranzi professionnel kandi navyo ni professionnalisme dusigira professionnalisme ikubuteza kuba ufise kugira ngo babone yuko utari umu amateur voilà en fait nkuko ubivuze ama festival ni kwa bigenza habari ama appel ico no hanura bagenzanje baba artiste muganizera yuko benshi babizi utegerezwa kuba yisuganije ikintu utegerezwa kuba ufise cyambe ni dossier de presse dossier de presse nayo ibiteguye neza yanditse neza irakudondora wowe curi ivyo ukora rega Yves duha karorero hejuru habari agafoto burya dossier de presse ntigizwe na foto imwe gusa igizwe n'amafoto menshi kandi rero ico bita hot resolution iboneka neza isukuye apana ibintu wamatanganije muri word iba ari ifoto yafashwe ni appareil gufotoreza appareil two muri telefone kandi ukayandika neza ukandika izina ryawe ukandika bio na bayita gute ka batazira uratanguza biography biography iri mibiki biography irakudondora aho wavukiye ibyo maze gukora wanashaka naho waciye kwiga byose mu majambo make mugabo kuko kirazira kuvuga byinshi n'ibitaco bibaraba hama hariho n'ikindi gice kivuga ivyo umaze gukora no kuvuga kwa twayisanganura award byose urabishiramo nk'ubuje nko muri dossier de presse hariho birimo yuko nashoboye kuronka agashimo k'isanganiro ya consortium ya CPAG ukadondora ivyo wamaze gukora hama hariho urundi mwidondoro uwerekana ama album maze gukora ibikorwa discography wanashaka ushobora no gushira ko link y'intu vye hariho rero n'indi partie bavuga ngo amafoto de presse cyangwa ama ivyo bakwanditse publication ugashiramwo publication tuvuge nk'ubu Yves Kami avuye muri festival iraho hanyuma nsavye agaca mwandika kuri article kuri radio nk'ubugenda dossier de presse yiwanje irimo yuko kinyamakuru Eho News magazine cakwanditse nagira nakoze muziki wanje barakoresheje muri podcast yabaye sponsorize na Melinda Gate Foundation hama harimwo yuko nanashoboye kuja mu bihugu birenga amajana abiri muri rya projet yitwa resolution project y'ugukingira ibidukikije indirimbo yiwanje yarashoboye nko mu Burundi iraja kuri platform ya ibihugu platform y'isi yose
urumva utegerezwa gushiramwo ikintu cerekana wewe agaciro kiwawe, grandeur yiwawe. Hama hariho partie ya nyuma ucushirako contact, kugira abo baba byifuza bagenzanje boshobora ku contact. Ni navyo urashaka kubaza. Imisanzu dossier de presse burya yategezwa kwandika wanashaka umuhinga. Ni bimwe twatangura ikirere turimo. Umva imisanzu dossier de presse ategezwa kurondera umwanditsi azi neza kubera dossier ikintu nibagiye uradondora wewe umuziki wawe ukora ku buryo umuntu ariko arawusoma yumva n'akanovera k'umuziki uri kurakora. Umuntu rero umuhinga wo kwandika arandika akaguplonge mu muziki ati Kami kiwe akora umuziki ugizwe na pentatonic, wumvamo pentatonic scale inanga y'u Burundi, urumvamo ingoma z'u Burundi, urumvamo uko guhibongoza kw'abarundi, urumvamo amayaya ku buryo umuntu ariko arasoma aba interesse yo kumva akavuga ati uyu muhungu turamukeneye muri Australia azotwungura byinshi nazogira rock cyangwa agire ngo zuka gusa cyangwa agire azotugira amayaya bisije akamaro. Umva rero biza kwandika umuntu umwanditsi azi kwandika barafi n'umwuga urukwayo abanditsi b'ama biographie discographie dossier de presse yose wari wowe wese n'umwanditsi n'umujournaliste nawe aba journaliste bahora kenshi kunda gusanga ari attaché de presse mu artiste kandi si bibi kubaza nk'ubu nka jewe dossier de presse yiwanje kera yari ya fake sana ego naragerageje mugabo kubera nk'ubu hariho umuririmvyi ego ubwa mbere mugabo ubwa mbere niki kigoye kwandika ubwa mbere hanini structure y'ukuntu imeze si bibi guhanuza nk'ubu narashoboye guhanuza igihe nari muri Cameroon naragira ry'abagenzi nyereka ama dossier de presse y'ukuntu ameze ndabe. Hariho n'undi yitwa Cabre yaraje kuvugiriza kuri Institut France wo muri Burkina Faso nawe ne yarashoboye kumpanura. Si bibi guhanuza kandi kwisunga biriya bihugu byo muri Afrique de l'Ouest baramaze gutera intambwe. Hama umaze kuyironka ucishira dossier de presse umusanzwe kenshi hariho wanashaka nka uravye nka site ya Richard Bona canke bajya bayisundura amasite yabo usanga dossier de presse iriko kuri site ya Richard Bona urashobora kubona site yiwe hari rubrique iriko contact, rubrique iriko umuziki wiwe aho ushobora no ku streaminga ko direct we nta site uraro Jesse ndaronka site yiwe mugabo mba ndayifise ubunyene naho ubunyene umuntu yombarira ati ndakeneye dossier de presse ubine yiwawe ubunyene nanga kuyipublier oya ntushobora kuyipublier udafise site yiwawe ntushobora kuyipublier gusa mugabo kuri internet hariho amasite natwe butarashobora kuronka site nk'ubu hariho Music in Africa. Music in Africa baraguha agafenetre kugira profile yiwanje nk'ubu nkaje profile yiwanje iriko kuri Music in Africa no kuvuga ku muntu atabinsabye arashobora kuraba Yves Kami akabona yagena mu Burundi akabona abarinzi akabona yiwawe agaca avuga ati urumva rero Yves Kami afite dossier de presse iruti y'abandi kubera ko ari professionnel kuvuga nta nakimwe yibagiye kuri biographie discographie ama publication ama link y'iki byose kandi afite foto nziza ikindi gikenewe cyane ni kwerekana burya indirimbo zo muri studio ntibazi hagaciro cyane baragaciro cyane live music kubona uri kura performing nibyo bituma bavuga bati on valide bakavuga babona ni ibintu biri réel ni ibintu by'ukuri uri muri studio urumva uraririmba waririmba nabe akabica bagasubiramo akagira montage bakakuduza bakakumanura n'ivyuma bagahubura aho wagira amakosa mugabo live music barabona nuko dusara baragije kino kiganiro turabona ko gikomeye ego twashakanye tuvugiza akantu umunota umwe kanyuma hamucu utuganiriza akantu nsavye umuhungu asavye umuzi kwansavye atakubaje ikibazo vuga takasinogera ntakayazi twagiye nakananga ingongubire ko ngukunda
nkubwire ko ngukunda ingo nkubwire ko ngukunda nuze nyaruka nyaruka nuve mahanga utahe Burundi ndagutembereze ndakunezereze internet yananiye Facebook yananiye WhatsApp yananiye ndakubona sinagufata ndakubona sinagukorako nuve mahanga utahe Burundi mukirimiro zo kujanayo usubira igitega ikaruzi imuramvya amwe haba bami imwari wabo n'Imana nukumbuye kwa Bakami kugasumo kamwaro ye usubire mugishora kwa ntime kwa kireko baby mbega nuwakumbuye nuve mahanga utahe Burundi nagutemereze nakunezereze internet yananiye Facebook yananiye WhatsApp yananiye nakuona sindagufata nakuona sindagukorako nuve mahanga utahe Burundi ingo nkubwire ko ngukunda nkubwire ko ngukunda nuze nyaruka nyaruka iyo itami enemy Yves Kami mperuka ku Burundi note muri mi ifata nkuko warayubuye ucitwa oya siyo n'ubu ni yarabaye kuri internet ibwa bushakashatsi professionnel mu bisego imwaro ku gasumu ni wanyu ego waragiye muri urya rugrote hajya naragiye hajya ngo iyo ugiye ubyara abahungu ushaka umukobwa ngo raterera yikangurunguro ugacuza wowe watereye ugira uvuga igitara abarubwire ubwo nta kayindi ufise gahaye nta mu artiste atagira agasabiko je kabona kaye jewe agasabiko kanje n'Imana urasega ego ndasega uya buri yavuze kera ba mushenge batubwira yuko gwasha kuri umusani ugiye kwita soro ngo wakiregwa kwita kumanikirega hanyuma mushenge yarazi kubivuga reka tuvugana ukuri muri iki kirere turimo hari ibintu bishi bidatahuri birashika ego hari ibintu we rero nguracagenda ngaha ndana gakura ya makoro ukazubona akuyemo bagenzi be bakamutetsa ego uko bakakorewe n'akaba ya Afrika rero ahandi usanga n'abazungu barabikora ivyo bintu je nibaza yuko biri hose biri ku isi hose abazungu birashaka kubera n'inzira zibiri bashobora guhitamo inzira yo kubaha Imana n'inzira y'amangetenge rero nahisemo y'Imana yari Yves Kami ashaka tuganirire ikintu tuba tutabaje ikibazo muri kindi bizo mutima nsavye ntigeze je nagomba nkaburire abantu bafise amafaranga abanyamafaranga nagomba ndabereke yuko burya igisata c'imyidagaduro ni gisata boshobora kungukamo wanashaka bakaba banene ariko bateza imbere igihugu bakaronka amafaranga yego nk'ubu nkawe ufise structure yitwa Christian Nsavye Multi Service nimba wo bufise dufate umutahe uri nko miliyoni ntaco reka dufate nk'imiliyoni 10 kubera naho utawufise amafaranga hariho n'ibikoresho n'ibiki n'umutwe wose barawevariyo bayita nka Jeff urutwe runini guze amafaranga bayita apohan industry nakuvuga ubwo buryo ukoresha mugabo ncenda karore dufata karore wari ufise nko kuri 10 million ucironka nka Siyone avuze ati ibintu uri kurakora wewe birunguka reka nshiremwo imiliyoni 50 urumva ni 5 fois bizoba biri structure bizoba bimeze neza uzosanga
muriko murateza imbere igihugu namwe muriko muratera imbere. Yves gira ikindi gihe nitwagutumira uzoza kutubwira ingene lo business y'umuco kama n'imiziki urimo yunguka kuko abantu benshi bagenda gukora ibyo abandi bakoze bagira udukioske bakaranguza imiduga bakajana ibiharage ntibazi yuko ngaha harimo amafaranga mbe haje umaze kuja mu bihugu bingahe ko warabivuye muri je maze kuja mu bihugu 8 ego turavuga duti hari abavuga yuko batabona neza yuko gira nitwagira iganiro kizokurikira uzotuganira neza kuvyerekeye ingene umuntu ashobora kunguka uburyo bw'amafaranga yashizemo mu mico canke umuziki nko mu phrase mubona yo kunguka gute amafaranga yo kunguka gute ni bimwe twavuga Christian environnement no kuvuga umuntu nka wewe wo guhanga 100 millions wo yunguka gute mu vyerekeye umuziki 100 millions ushiraho studio yiwawe ushobora gukora atakibazo ugashiraho structure abakozi bakurikirana ibikorwa by'iwawe bashobora no gushiraho marketing yo kudandaza ego hanze ugasohoka byoroshe ego kandi usohotse urashaka kuzana umusaruro yego urahuza dukore nshuti bagenzi muko bakurikira kino kiganiro muravyumvise cyane mwebwe mwabuze yo mu byaza umusaruro amafaranga yanyu hari igisata mutari muzi igisata kijanye n'ivy'imiziki muri rusangi Yves arakubwiye ati mwinshi yavuze ati environnement dukoreramo kenshi bayifataho kumengo n'ibintu by'ukuyuba ati abavyumvise baravyumvise nkabo bumva bayusundu batunze baratunganirwa basama televiziyo yabo bafise n'inganda zindi zikora ibindi bintu byinshi byahereye ku muziki n'abantu bakaze cyane kandi ni n'abantu bizewe Sondu nibaza yuko yarabaye na ministre yatswe kwitoza ngo abe president ahugize ico utwibutsa ari kigazo citwa wa wundi reka tuzokisaba tukore kuvyerekeye Yusudu tumenye yaramaze imisi ari mu matourne ego uyo yararenganya wamwivuga ba Richard Bona bararenganya Yves urakoze rero reka tugarukirize ngaha ego kuri televiziyo urabona yuko ngira n'ubwa mbere dukora ikiganiro kuri televiziyo Burundi buraririmba n'ubwa mbere tugikora ngira twarose byinshi twahigiye ni nayo target canke intego ya kino kiganiro nuko utuvana aha ukadushikana hariya tukagira ico dukuyemo twizere neza ko ari aba baririmbye ari abaje iterambere ry'umuziki w'Uburundi na cyane Yves yabigarutse ko abo bantu bagwiza tunga si ngabire muzoba mutanze ahubwo buzoba mubivye aho muzokumvira amafaranga nuko rero nshuti bagenzi bakunze kino kiganiro Burundi buraririmba turabashimira ndashimiye cyane Yves Kami yashoboye gushikanga yatwigisha cyari cyo professionalisme yatubwiye byinshi yatubwiye kubaha ivyo urimo kubahiriza umwanya kubaha amasezerano eka aratubwira ugira ubushakashatsi aratubwira ivyankene ugira ushike hanze ingene wa applyinga kubuteza kuba witeguye ufise dossier de presse wumvise birimo cyane mugabo utegeza kuba ufise na passeport ko muri ibyo atagira passeport bamutumye kurumva n'agahombo urazi goye kuronga ivyo byose reka tubifurize rero yuko muba ba artiste professionnel muzobe gushika kure ivyo mushobora kuba murakuramo ubu mubikore hakiri kare kugira ngo nimwana nk'ubwo butumire ntibave bagira ngo ni Yves Kami ntiyababwiye nuko iganiro buraririmba garuke ngadusubira mu diza nk'aya mango bye bye.